Yashaka visibility mimi. Ariko wabidusigurira en detail. Birabagahetse aba mukamikaje. None basi yurindira Raba ndabaye example. Ni filime yakozwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Na mukinyi n'umotari hano bivuze njewe mwari marabizi. Iyo mbwa yiyembwa imva hivuye n'iziri byateguwe gute ikaza gutona press conference raze amafaranga adashinga. Every story matters. Kaza kunzi ba Steven nizere ko meze neza je ndashima Imana. Rero ndi kumwe na mwarimu Augustin na Brenda Kajor na Asta nyambari Asta nyene iruno. Uko nyene witwa Asta official. Asta official. Nizere ko meze neza mwese. Yego tumeze bomba. Twari turi muri conference de presse ya mwarimu. Muri filime yitwa Intare. Ni Intare. Nituzi byinshi kuri iyo filime bivanye no kwaciye bakajagari. Ariko wabidusigurira en detail. Ni filime yakozwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Na mukinyi n'umotari hano bivuze njewe mwari marabizi. Iyo mbwa yiyembwa imva hivuye n'iziri byateguwe gute ikaza gutona press conference raze amafaranga adashinga. Mwari muni biki? Ushobora conference vre mufuse amatati n'abantu. None habaye iki mu bisanzwe? Je nta nakimwe. Wakoranye abantu amabika akabakajagari. Je nta nakimwe. Nta nakimwe gute? Mwari mu mbere mu wese guhere ku ntango gushika guhere. Yagize kino. Uyo uburigiye turakina Ndabafindira bagahetse aba mukamikaje. None basi yurindira Raba ndabaye example. Turakina yekime ukina. Sezo yose. Amaseno yose nakinyi nandi megeza posting. Je nakoze filime ivuga ku buzima bw'abasani. Abasani turafise ubuzima tubamwo. Dufatiye mu kibano, dufatiye uko abantu batubona, dufatiye uko tubana muri timu, dufatiye na jalousie tugiriranira muri filime, dufatiye n'ukuntu imiryango yacu abantu bayakira. Ni mu bisanzwe nanditse filime ivuga ku buzima bw'abasani muri rusange. Mugabo ikaba ifiswe n'inkundo twovuga hamwe n'umubano muri rusange. Yego mvuze Amblefu numva ko ari ico. Amblefu ni filime yerekeye mu buzima bw'abastar. Hamaje apfumu twanye musi nabiki. Baje barozi nyambara baki. Okay. Murakoze. Abantu bose uno munsi ugerageje gukurikirana uzokumva ngo naka yaroganye na naka. Sinzi biriya bintu kuvyakira. Ego. Unaona umwana wawe content za mwari mugamahani. Genda bagu. Sawa. Mu bisanzwe ni ubu buzima tubayemwo nibaze ko nk'umuntu yakurikiranye passe uhereye uno munsi ko turavugana twarumvise ngo zababere twarumvise bari bere twarumvise bafanira ibintu byagarutse mu social media n'abantu benshi barabizi rero twagize uburyo bwa bya bindi nyene bavuga tubivane muri mentality y'abantu tuvyerekane ko kumbura ivyo bintu byagenza gute byo babivaho nimba bavuze ngo naka yaroze naka tubone dutine no kuroga bamuroze gute bamuroze pour objectif iyahe bashaka gushika kuki mbe barogiki niho rero twavuye dushiramwo bijye bintu byo kurogana dushiramwo n'ibintu by'inzika inzigo ziri mu basani no musi blender turashaka ko turakorana mugabo afite akantu k'inzigo rero twagumbye rero kuvana buriya buzima twe twumva basi twereka abarundi ni kumbure umuntu amufitiye inzigo yamufitiye inzigo kubera impamvu nivyo rero wagiye urabona muri ijya cover peut-être ko uno musi nyene kumugora muza kubona na trailer ivuga bimwe muri ivyo kubera ko dutegekanya ko iyi cinema tuzoba tuyitanga uhereye uwa Mungu tuzoba tuyitanga 14 kuri page ya mwarimu Augustin official dusanzwe dushaka kwa mafilme yacu yego YouTube peut-être ko tuzoshobora kuyatanga no ku ma television uretse ko tutagomba guca tubivugira ngaho kubera yuko byashoboka ko hari ibiganiro tutaraheza nabo mugabo ico ndabizeza nuko izoboneka entre ni filme yagaje kuraba yahuje imigwi myinshi ya filme nabonye mwitwa Chris nabonye mo Brenda kina kwa Mr. Sami ndabona mo Sami ubwiwe ndabona mo Famba harimo n'abajedidi ufite nama equipe yagira koranya atandukanye y'amagwi ya film birakorora kugira bakoranye cyane kujya kunyanye nacaza amatati y'amafaranga ngo ni wamenvye ngo ni weje kundiha ukuntu hoho birashika ugakoresha umukunyu utamuhemvye mu bisanzwe jewe ukuntu na Brenda entre nka gucira Brenda warahemvye mu bisanzwe yose mu bisanzwe nagomba ndabwira ko ikintu kimwe
bavuga ngo agati kagutarukiriza abavyi mu kanwa nikaba kanini mugabo jewe mu buzima ndirinda ivyo bintu hari igihe rero umuntu abona akavuyo kabaye agaca agomba kwinjira mu kavuyo kugira ngo nawe byumvikane ko avugwa ariho n'abantu rimwe na rimwe baba bakeneye kumenyekana baciye ku kintu runaka peut-être ko icyo kintu kirabaho mugabo nibaza ko wohera kuri Same ukaza kuri Famba ukaza kuri ba Blender ukaja kuri Asta na Chris n'abandi twakora yarakinyemo yakinye afise hore nyabaki yari sheri wanje yarankunda yari sheri wawe banyanka kubera yuko nyene wiwe kandi ari umusheri wawe oya yari umukinyi bisanzwe je ndafise umugore muri iyo film aza ko muzobibona mugabo banyagiriza ko twoba tusohokana n'umwe oya ntivyari ivyo vyari byo binyumvira kubera ko aba bafise umugambi wo kugomba gusambura umugwi wanje hama bagacagomba ko na okay iraheze rero mu bisanzwe nivyo bijanye mu buzima busanzwe ubuye turabona abakinyi ba filme je babonye ndiko nkorana na mwarimu bacaga ta ujyaye basigaye bajyana basigaye bagirana gusa amatwi asumira gusanga ari nabyo nabyo twoshigikira ko benshi bamaze kwishiramo yuko ari ibyo hari igihe rero usanga bitabaye nabyo ariko bacaguma bayivuga erega niri ja naho twebishira mu buzima busanzwe turetse no mu buzima bw'abastar canke bwa filme no mu buzima bw'abantu basanzwe uno musi niri bamubonanye n'umutipe runaka iganje turajyana bana naho bo baraba just a friend atakina kinye bahuriye bro urasubiye kubona ikiganiro ntacyamviriza none ikiganiro ni wamuhamagaye nushaka muheza indira meze gukora nawe tuza kumuhamagara none abako barishwe none kwa mani ntutera akavuyo nakubye turavuga indira emission ihere ari ngaha nayo ikarimuka none basa amahera yawe nangaye amafaranga amfitiye ndamufitiye ngo kora na postize kimwe ku kindi ico kibazo cyo nyine umva gifashe kandi yarafuditse ivyo bantu bose barabizi kandi adviti kinyuma kubera ishobora gufudika gute agafudika sene na jewe nakinye sene yiwawe kandi hasifuni am episode menshi no unyarimo rero ko bazasami yararimwo mu iyo filime yovuga ko izindi zabandanije okay reka turekana n'ivyo ubu twamagara muteranije ivyo binyoma vyanyu none wowe ugomba kubonekana gusa nta kindi kintu cyari mu mutwe wawe washaka kubonekana gusa none jewe icambere nkonta ku mwanya nataye ndiko ndakira biratwengeye mwanya wataye nene amafaranga wataye mviriza ariko n'umwanya yashaka visibility mimi okay niba abafana ba TV bakubonye bashaka visibility bakubonye basinugenda basi ngo star utugiye kuri mwari turabiheze ntaje birahera washaka kubonekana none mapfese kubera yuko apana kimwe ku kindi hafuditse episode uhereye kuri ya 9 gushika ku ya 19 zarafuditse zose bifana na MacBook machine tuko turumvikana rero wewe kubera ko izo sene zari zirimwo yararimwo ashaka visibility umva ntayi wamuhaye none yashaka kwibona kuri YouTube wanje ibintu biratse nambere nzo amafaranga ufitiye utamuhembye basi sino ngo zarapfuditse icyo cyonyene gusa umuganije ntanzo baziranda nuko yibaza yuko jewe nari ndabishaka wowe bishaka gute kandi na waho kandi nahombye amafaranga sisa bon mimi nibaza yuko sinzi ko mufisa kana kabazo ivyo tumaze tuvyorere vyabo bon watubwiye gishi kuri iyo filime inshasha igombiza yitwa Ntare nabona cameraman ntiza gatonya inuze ntiza gato kubakunzi ba STV kwa mukunda filme ndibaza muca muvyibonera ni Ntare hariko Sami wintaho namenye bamwita Mr. Kandi hariko Augustin ya mwari munyene Augustin official present hariko Chris Famba muramubona Brand mupfumu nguyu uyundi menga ntiyaje ntaho nabonye uyu ni wa mukobwa ariko arushize amafaranga atarishwe mugabo sinzi navyonzi Augustin yavuze ati je namara nkoresha ntarishe rero kubataragira subscribe genda muyigene ubwo nako yahuye n'ibisanga conference y'economic mugabo twe navyo dufuta murabizi mugana ate byishe kagaho oya je bon novuga ko ataje byishe kubera yuko je murambwira abantu ko umu YouTuber ariyo kugira ngo aronke views
natwe tuje kugira kugira visibility bibaye rero hariyo no kungukira mu kavuyo hari abantu bakunda kavuyo moshe akibonye bwa ati iyi rero ko ari content tunaenda kandi naco bitwaye mu bisanzwe ivyabaye go vyabaye abantu babibonye maybe ko mu bindi biganiro tuzogana turagira azotahura Jenzo murondera Augustin nubwo abakure ubanye bari mu kanyosha abakure mbwa Jenzo murondera film maze gusohoka episode gusambye gisohoka namurondera tuvugana byinshi cyane nashobora kuvugira nga merci beaucoup mwakoze kuza mimi ego merci beaucoup mani bayezagira ego Every story matters.